Sumarwango nguce mu gitondo zikarurinda ngizazarahembe nanje ndahembuka nibamahembe nk'imigano bamazuru nk'imivu bazanyakura amazanya kuramba intumbero kwigisha ikirundi ku buhinga ngurukana bumenyi kuko urabona kwigisha urumva ubwa mbere hano nibaza ngo abari hanze no bayikeneye mugo nasanze nabo ngaha babikeneye amwajya ngo umuvyeyi yonkeza ku nzira ari abantu bambe nkongore umwana hoza nyina ariko ko ugiye kwigisha abana mugo nasanze na mama wabo n'abavyeyi babo babikeneye hari ibintu bakunda kuvuga vyamenyere noneho basigaye babivuga ahantu hose ngo impamya bushobozi cyangwa ukavuga ngo birahagije oya birakwiye n'ibintu birakwiye byose birakwiye biratosheje birakwiye nta birahagije se ikintu cyo n'ikinyarwanda cyangwa impamya by'amadiploma zose n'ama mashasha mugabo rundi baragitoreye izina bavuga ko ari urupapuro rw'umutsindo hareka rero ndabagira amazina y'uruhigi muga y'urukwavu twavuga ngo shima akanyana kwa munyana wa janja rigaba inyama ruhuga umuyange ijyanika ryankanga ryanikira umwana rikanura umugabo rutambika rumenya tambura begwama winginga ubukombe ubugikinja ubwari kugura inkono bugatahukana umunyaga w'inyama nyankobwa ya rubanda umubanda akazi mukuru wa ntugana aguteza agatsiburirwa akurusha ubwenge nakurusha abavunyi mukanga warakazi nyana y'ingwe bibunda biragwa mu nda mwanyina warakunda kuragira kandi turaziye ko bakunda kuvuga ko abungere bavuga imvugo niyo bariko baravuga imvugo bavuga abantu bavuga ikirundi kandi abungere ngo nimvugo y'abungere abaririmba muri sport baririmba ibintu bitandukanye n'ikirundi kiri kompe bizangira niko no bivuga kibiteye isoni ngira niko no vuga none nawe rero urumva nawe wari uwo muri uwo mugwi nawe n'ibijya bintu washaka hajya ntibibaze ko ari nabi bigose kuba ariko barabivuga nkunda bikubare nawe uca waduka gatwenga ntubabara hari ibyo bita remikomo n'ibitutsi canke imisibo biratandukanye bashitsi beza mwashikiye mutama kazi wacu vyagira muri beza ndava ngizo nashashe n'umushimba mushiki wacu dusangira ikiyaga ariko mutama ndabona afise amakenga ijambo ryanyu niryo riyamukura ayego ayi mama we ngizi ndava vyagira muri beza ayego jewe novuga ko ari niko jewe nandika nkongera ngashira habone imbyino ico bita novuga ingero yayo kunti igenda ivyo bita mu kinyamazuru ngira ritme niko novuga jewe je ndarota mu isanzwe iyo ngira nandika ikintu ndarota ndagishurirwa ngaca mbyuka nkandika na melody ngaca mfatira aho nyene mba mpejeje n'usanzwe z'umuziki ntabaciriyemwo ayo masaha saa 9 twese niho turonka inspiration n'ivyumviro biza haba siba ninjye ariko ngira ufise stress uvuga byanze kusinzi oya hari aho uja wumva aho worose kujya kundurota ukaja wumva uri kurarota uri kurakora ico gikorwa ucuvyuka rero kandi rero mwe nivyo bije ntucuvyuka ngo bikore biragenda birapfa amahoro neza mwese muriko muratwumviriza nizera ko mumeze neza mushima Imana ko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro yego hama ndi muri studio ya BI TV nkaba ndi kumwe n'abatumire harimwo abo muzi harimwo abo mutazi ariko n'uwo muzi nibaza ko mumuheruka kera cane ngaha muri studio zacu yego ndabaha ikaze baturamutse baramutse abantu bacu n'abantu babo hama dushobore kuganira duhere ngaha kuri Mutama isaha kamuta namahoro mumeze neza turashimye nyinshi wowe ni nyinshi nyene mwaraduhevye oya ntitwabahevye twagiye mu bindi bikorwa ego mwashobora kwidondora bariko baratwumviriza ego ni twandika ubwayo Gerard hanyuma nkaba ndi umuririmbyi wa kera kuko narigeze no kwidondora ngaha hanyuma mugabo ndashaka gusubira nta ngorane hanyuma ndimba indirimbo zifatiye ku muco w'ikirundi mugabo zikaba ari indirimbo z'ubu izo twita tradi moderne nivyo hanyuma rero sinzi ko ndakuze imyaka itari mike nakutse mu 1951 ndi hafi kushana imyaka 74 hanyuma kuririmba nibaza ko ndabimazemo imyaka nka 40 yego nivyo nibaza ko bikwiye
ikaze cane rero ngaho iwacu. Yego. Fabrice nawe uramuzi bariko baratwumviriza. Ndaramukije cyane abakunzi ba BITV. Nanje nitwa Nkurunziza Fabrice. Nanje nkaba ndi umuntu w'umunyakaranga nyene nakuze ndabikunda. Nkaba nabitanguye nkiri muto ngifise imyaka 6 muga nagiye kuvyerekana kuva mu 2009 gushika no munsi nkaba iriko ndabikora. Ego. Fabrice niwe n'umushitsi muri BITV nibaza ko na mutama Gerard hari twoca tumwakira. Murakoze gose kabisa kumwakira. Ego. Ni abatamuzi mutama Gerard reka ngene ndabasiguriye neza. Murabitse ko abakunzi bacu bakurikirana ibiganiro byacu afukana na Madame Miganda Perpetu. Yarabimbwiye sinari ndabizi no munyamwaro w'iwabo none ndamubaza igituma nawe atitwa Miganda ko kutitwa Miganda. Igituma ntitwa Miganda kera tukiri batoyi amashuri mato niko nitwa mugabo ngeze amashuri yisumbuye nabwo ndarihindura. Yego badusaba bashaka guhindura manaje nabwo ndahindura. Kubera ko warihinduye none. Oya nta ngware nyinshi zazi hari narihinduye gusa ko ndabonye ko arahindura. Nta kintu catumye wumva ushaka guhindura iryo zina canke ntiwarikunda kuko umuntu nibaza ko ahindura ikintu yatagikunda. Oya izina ryagukukiye ntushobora kutarikunda ahubwo nuko twari mu bafurere abafurere rero urabona abantu bibeye Imana kumva bandi bitwa Nahimana ndi ku Mana ndayishimiye nanjye bari kuvuga ati imiganda sinataga neza aribyo ngo miganda hanyuma rero ndahindura ariko izina rya Miganda ryari iteka na mutama wacu yari umuntu w'intore ameze neza nta kintu na kimwe kisha nagiye nakinamubajije Madame Perpetu ubundi Miganda casigura iki ko tugira tuvuge ku vyerekeranye n'ikirundi Miganda nzi ko ari imiganda y'inkwi canke y'iki. Oya reka dufate ko bari nko umuganda urabona ko ari ikintu gishigikira inzu nibaza ko cyo bashaka kuvuga yuko imiganda myinshi ishigikiye inzu nibaza ko ari ibyo ibindi ntiyadusigure sinigeze n'amaco kibazo kugira ku munsi ukenda kumuza ariko usigure ariko amazina menshi y'ikirundi ya kera aragoye ko masigure benshi barakira bakagumya batazi isigure yayo. Ubu none ntuwicuze igituma warihindura nigeze bigushikira ngo wicuze uti ko iyo ndarigumana ujya sinkunda kwicuza nafashe ikintu naho no bona yuko umengo ntari guhindura singenda nicuza oya sindabikunda kwicuza kuko bica bituma umuntu asamaso ugasanga biramuciye intege oya nta ngorane n'imwe n'ukuri. Okay, murakoze cyane nibaza ko dushe kubitahura. Fabrice nawe nibaza ko bakunda kuraba ibintu by'imico n'akaranga baramuzi mu ndirimbo yakunzwe cyane iyo tuvuga mu rurimi bakunda gukoresha ya trendinze ngira ngo niko nabivuga mu myaka iheze cyane nibaza ko guhera mu 2013 na 4 kutuvuga kandi n'ubu yumvise aguma yumva ari shasha bashitsi beza cyari mwihunja none ka Fabrice. Oya sinkiri mwihunja narahakoreye narakoze ibikorwa byiza twarakoranye neza nabo ariko mu nyuma nahevuye mpindura ndaja muri association culturelle yitwa Umuco nkabo ari je ndayirongoye kubera niba atari banga kwera kibahinduye barakunda kwiyonkora nawe wagiye muri kwiyonkora. Murakoze ni kibazo ciza abantu benshi duhuye bama bambaza bati wari umuntu afise akamaro gose muri club ihunja mugabo none ko ariko bavuye nko kubimbagije ego birashika ukabona yuko abantu muri kumwe mutariko murakora mudahuza ivyimviro ku byo muri ko murakora mudakorana muhuza ivyimviro nta kubura ngo twarigeze ducanamo nabo canke dushwana mugo umuntu yagize ati jewe rero aho twakoranye aha harageze ko ndabasezera reka nanje nje mu bindi mbona no tera imbere kurusha ngaha nuko rero umuntu yavuyeyo kandi ubu baracara abagenzi bose cyane ni kuko ngira mutaje muri concert bakoze mwari kubibona yuko twebwe ngira ngo nitwe turi abantu bo muri association culturelle Umuco twashitseyo tukabashigikira gose reka niko nguma mvuga muri rwa rurimi rw'ikinyamazuru ngira ishira hamwe ryacu niryo ryashitseyo gose yabashigikira kubera turabakunda. None ishira hamwe ni rurimi rw'ikinyamazuru association n'ikinyamazuru nagumya mvuga association yego abakunda kudukurikirana baramuzi
Ndikubwayo Gerard kubera ko tumaze gukorana ariko Fabrice ni ryambere je ngaha twashaka wari kuratubwira kera ukiri muto watangiye kuririmba ni impano watangiye ufise imyaka 6 mugabo wagiye kubikora ngo kuva ku myaka 10 wambwiye ngo mu 2008 niho natangura kubishira habona wari ufise imyaka ingahe ico gihe ico gihe nari mfise nka 17 gutyo yego okay rero nashaka rero utubwire navyo byagenze gute wabikuye he wabikuye ku bavyeyi mwaraca imigani mwararirimba mwaravyina plutôt je nkiri muto narutse mba ahantu bakunda kubyina cyane cyane iwabo wa mama iwabo wa mama hari ahantu bita Irweza rero ni mu ntara ya Mwaro muri commune Gisozi mugana twebwe je hano avukiye ni muri commune Gisozi naho papa nawe avuka muri Bujumbura y'imihana niko bayita Bujumbura y'imihana rero umva rero jewe rero nakuriye muri commune Gisozi hama twaraja kuramukanya iwabo wa mama iyo bafise nk'umuvyeyi yavyaye bariko barasohora bakavyina numva canke baje gusohora mama yavyaye kuko ndafise batoya banje naho bakavyina n'abayasindi imfuri wacu ngira kabiri hama mugabo bakavyina nkaryoherwa nanje nkajamo nkavyina kandi ndi mutoya bikabatangaza ukuntu bavyinye nanje ca nakiriramo nkavyina kandi nkagenda kuri kongera umugere bariko barakoresha n'amajambo nkazana amashasha jewe ndagiye narakunda kuragira inka ngasanga ndiko ndavyina ndagiye nkumviriza batama abandi bariko bavuga ibicuwa nanje ngashiramwe ivyo wanje tubonekesha inka ngasanga ndi mu bana burunganwe ndo wa mbere twaja kwishuri hajya twiruka muri sport nkasanga ndo wa mbere mu byo kuvyina hama rero niho rero nashika mu mashuri yisumbuye nka remesha abandi kwishuri ngasanga ninjira barongora mu bintu by'akaranga hama rero ndazi Bujumbura rero mpejeje amashuri yisumbuye nshitse Bujumbura rero nashikiye mu mugwi w'abantu biruka bita indatwa hama nshitseho rero nsanga abandi bantu bakora ibintu by'umuco wo gutwikura mu manzi Bujumbura hama nshika rero barumva ukuntu mbyinye neza muri sport abantu bakaryoherwa bagakunda ijwi ryanje bacambara ati kumukoro turafise urubanza duheva tujamwo ntiwaheva duherekeza cange na nkubwiye guherekeza ndumviriza numva byo bavuga byose nanje ndabishobora umunsi ugira kabiri dusha turajana duca dusanga uwari kuvyina kurundi ruhande urabona ko ziba ziri impande zibiri urubanza gutamanya bakibiha cyane ntamanya bakibiha twabigira byari bya dimanche ahambere bari bake byagirwa dimanche canjayo bamwe bahora bajana na wa wundi baratinya bose muga jewe ndubaho kandajayo candakorana gose no kubyina gose ndanamurusha baca batangura rero abantu kunkunda barasaba nimero ya telefone ata telefone mfise ndafishe mushikanje mukuru wanje yari ngahe Bujumbura ngatanga nimero yiwe abankeneye bakamucako bakantora mu nyuma nkoze 3-4 ndagura ga telefone kanje ntangura kumenyekana ko undi munsi rero tuvuye gutwikura duhura muri bisi nabandi bavuye kubikora bajya twahora mu mugwi ndagakaranga ihunja tuvugana ko tugira dushinga umugwi utangura gutyo mwatanguranye na kiraya yari kiraya abandi bitwa baje abandi bitwa ba Robert baragiye muri Etazini abayitwa ba Kibecere abayitwa ba amuhungu w'Imatana ndamwibagiye izina ni benshi Francine ujya ari mwihunja n'ubu ni benshi hanyuma duca turakora imbyino ndibuka ijya mbyino ya mbere nayimviriye nka saa 9:45 z'ijoro zo mwijoro bivuge kugira ngo batangize yego kugira tukwitabirize no kugira ngo yitwa bashitsi beza mwashikiye mutama kazi wacu vyagira muri beza ndava ngizo nashashe n'umushima mushiki wacu dusangira ikiyaga ariko mutama ndabona afise amakenga ijambo ryanyu niryo riyamukura yego ayi mama we ngizi ndava vyagira muri beza yego na yari iyo no kuvuga ko yiyumviriye saa 9 z'ubuca murumva ca ndavyuka ndandika jewe wayiyumviriye no kweke wayiyumviriye ico gihe jewe novuga ko ari niko jewe nandika nkongera ngashira habone imbyino ico bita novuga ingero yayo kunti genda ivyo bita mu kinyamazuru ngira ritme niko novuga jewe ndarota mu isanzwe yo ngira nandika ikintu ndarota ndagihishurirwa ngaca mbyuka nkandika na melody ngaca mfatira aho nyene mba mpejeje n'usanzwe z'umuziki ntabaciriyemwo
ayo masaha ya saa 9 twese niho turonka inspiration n'ivyumviro biza haba siba ninjye ariko ngira ufise stress ubiba byanze kusinzira oya hari aho uja wumva aho worose kujya kundi urota ukaja wumva uri kurarota uri kurakora ico gikorwa uca uvyuka rero kandi rero mwe n'ivyo bije ntuca uvyuka ngo bikore biragenda birapfa mbwa hariho n'abandi babanza kwandika ngo amajambo hama mu nyuma akaja gutora bakamwandikira je nta usanzwe uz'umuziki wari usanzwe uz'umuziki kugira uca ugenda utoye na melody oya nta muziki jewe nzi oya nta muziki bijya bita ngo amanote do muziki oya je melody ziraza uko nyene kandi je hama haza melody atawundi numwe arayikora yego hazi ikintu atawundi aragikora kandi canane ni nyinshi maze kwandika izishikanga je nka 18 maze gukora nka 18 ivyo maze gushira habona yego kandi zigakundwa kandi nta uraza kumbara ngo wakoresheje ingero nakoresheje oya okay nanishaka ngende ndakubajije kuri ico kugira cyo tuja ku bindi wavuze ko ari umwungere warakunda kuragira kandi turazi ko bakunda kuvuga ko abungere bavuga imvugo niyo bariko baravuga imvugo bavuga abantu bavuga ikirundi kanija abungere ngo nimvugo abaririmba muri sport baririmba ibintu bitandukanye ni ikirundi kiri pe bizangira niko no bivuga kibiteye isoni ngira niko no vuga none nawe rero urumva nawe wari uwo muri uwo mugwi nawe bijya rero bijya byo muri by'abungere ndabizi gose bijya ndi mu bantu ba mbere ngaha babizi bavyita imikomo kandi bijya bintu washaka hajya ntibibaze ko ari nabi gose kuba ariko barabivuga nkunda bikubareye nawe uca waduka twenga ntubabara hari ibyo bita imikomo n'ibitutsi canke imisibo biratandukanye none bitandukaniye umukomo imisibo ni umukomo ni ikintu bakiroresha ku bavyeyi bawe bari bakikubariye mugabo abantu batabizi bavuga ngo ni igitutsi mugabo oya si igitutsi eka si igitutsi kuko ucumvise igituma atari igitutsi ucumvise ntapfa ntubabara niba bakibariye umuntu usanga umenga uratwenza mugabo uwo kubara ati ntajya bavuga mu kirundi ngo kuvuna umuheto umuntu akubarengura akavuna umuheto akubare kuzobura imfura abagututse cyane ucubabara gose mugabo ujya mukomo wundi sinorinda kuvuga ngaha aye uje n'abantu muri kumwe bitwengeye nico ge hama rero none urakavuna umuheto ni musibo ni igitutsi ni igitutsi hariho n'ibindi bita imisibo ngira twobigaruka ko mu kindi kiganiro twobivama hama bijya byo muri sport navyo bijya aye birakabura abantu bakagira ingufu batari bafise je niko no bivuga kuko je ndamaze kubibona n'umuntu ndacagira sport uri kuraduga bijya bintu batabivuze ntushobora kuduga uzurabe bajya abantu muri Regides batora bijya bita amaronde bariko baraterura igiti bita ironde batabivuze ntushobora baraterura nikivaho kire ariko ushaka kuririmba ibintu bifise nibikunda sinzi ukuntu abantu baca baba mu mutwe no kuvuga inkabura bwenge zabo canke kuntu bikabura inguvu ukumva ufise inguvu zidasanzwe yego bakabiroresha uko ukabona baragiye kandi ni muri ibi bihugu ngira byo muri aka karere bose barabikora yego oya si mu karere gusa bano kabasuda bakunda kugenda baravuga ijambo bindi bariko bariruka barandahe mu kwisinzima no mu Amerika usanga bagenda baravuga ibintu by'ibihweba bene ivyo nyene ibintu by'ibihweba ngiye kuvuga ibishego mu bamba barira isinzimba barandahe bose bagenda bararirimba rero Fabrice wowe uti uruwa mbere ngaha ku bintu by'imikomo nta muntu yokuja imbere bo je vraiment nogerageza je ngaha vraiment urabese jewe ntuzenya ntara nuko ubundi mu Kristo nakinaga kiza tarakaronka je nibaza sinari uwa mbere mugo nashobora kubwira nk'ibishike birenga 10 jenzi nk'amajana nk'abiri jenzi nk'amajana nk'abiri kuko je urazi twe muri lise twara hajya abo twita bajya bacunga muri lise bariko barasinzira buke batariho bari twaraduka mu ijoro twabivuga rero naraciye kuri lise zibiri naraciye kuri lise zibiri no kuri college nize ko muko nja mu marise aho hose jewe igituma navuze nti je nibaza ko ndi muri ambere je nararemuza lise yose kuri ivyo bintu yego vreo agasubira bose nk'abarani ni muze rero muri batatu nk'abatsinda naho nk'abirukana nk'abandaniriza oya je nabandaniriza aho twari tugejeje nta wavuga icundi yavuze twavuga tuti ntagire uvuga icundi yavuze tuguma tubandaniriza wowe tukavugana je kubera je rero nari umuntu urusaku gose kuva nkiri mutoya
ashaka kumenya ibintu byose jewe nk'ubu ndazi no kuvuga amahigi ndazi guhiga kandi mu muryango wacu ntitwahiga mugana nakurikira abahiga nkinyegeza nkagenda nkumviriza abahiga ku mahigi je nka ndazi yuko nayonte noba mu bantu bande amahigi ni ibintu bavugira imbwa nk'amazina y'imbwa iyo ziriko zirahiga bavyita gukokeza bavyita gukokeza imbwa ize kurondera yumve ko ishaka kurondera igikoko nka kurya abanyamahanga bigisha imbwa ikumva ko ishaka kurondera umuntu atwaye urumogi umwanza bakayigisha kurondera umwanza natwe tukayigisha kurondera urukwavu ivyo nabigize kubonekesha inka ivyo nabigize kubonekesha inka ni hajya zigiye kunywa amazi ukazivugira kugira zinywe amazi menshi zikumva yuko zifise inyota ugategezwa kumuvuga zikumva ko zoguma zisoma kuvumereza inka nihajya inka iriko inyana urekurira ko inyana inka ikayigusaba ikavumera ukayivugira ikumva yoguma yabirira inyana yayo naho ibitarayibona ibicuba zitashe canke zivyago ngira ngo tuzobigaruka kindi kwera ni ego natwe ubuhinga nibatwara ubuhinga cyane mugabo no musi ikintu cyatuzanye ngaha baje kuvuga kuri Gacamugani company ego nashaka rero mumbwire Gacamugani kubera iki iryo shirahamwe ryanyu kubera iki mwahuriye hemwe na Mutama Gerard kuko naho ukuze nibaza kutarangana uracari muto Mutama Gerard ariko aregera imbere ego rero nashaka kubaza mwahuriye he ubwa mbere kugira ngo mushobore kwiyumvira gushinga ishirahamwe Gacamugani ni icyumviro cy'iwanje nakizanye kuva kera harize imyaka nk'ingahe nk'itanu mu 2019 hanyuma rero twaduse nashaka cyane intumbero yo kwigisha ikirundi ku buhinga ngurukanabumenyi kuko urabona kwigisha urumva ubwa mbere hano nibaza ngo abari hanze nibo bayikeneye mugo nasanze nabo ngaha babikeneye wajya ngo umuvyeyi yonkeza ku nzira ari abantu bambe nkongore umwana ihoza nyina nzi ko ugiye kwigisha abana mugo nasanze na mama wabo n'abavyeyi babo babikeneye hanyuma rero urabona cyane cyane ikirundi kivugwa ngaha hari naho usanga mu radio bakwikira kitari kirundi ugasanga twavuga amajambo yo mu mahanga bashaka akarero hari ibintu bakunda kuvuga byamenyere noneho basigaye babivuga ahantu hose ngo impamyabushobozi cyangwa ukavuga ngo birahagije oya birakwiye n'ibintu birakwiye byose birakwiye biratosheje birakwiye nta birahagije se ikintu cyo n'ikinyarwanda cyangwa by'amadiploma byo ni n'amashasha mugabo urundi baragitoreye izina bavuga yuko ari urupapuro rw'umutsindo nivyo cyangwa ugasanga amajambo y'Igiswahili bariko aho kuvuga ikirundi ugasanga nivyo rero cyane cyane byadutumye iki naco cyane cyane cyatumye n'imvira byonye kugira umugambi wo kwigisha ikirundi n'abavyeyi cyane cyane usanga bavyariye abana hanze ugasanga abo bana bavukiyeyo bakuriyeyo ugasanga barafite ingorane kuganira nabo ugasanga bafite kuganira gusa ni premier communiquer ku bana kuko kuganira nabo kandi deja bari mu bindi bihugu byo bagora gute kuganira canke ahubwo kuganira bayinakuru ngira ndiko ndakubwira ibyo ndakubarira ugasanga umwana umuvyeyi mama nyina wiwe no mu Burundi kazi sewe no mu Burundi avyaye umwana yitwa ko ari mu Burundi mugabo ugasanga sindiko ndavuga ibintu by'ururimi gusa niko mvuga ya mico sindi kuzushwe ndakubarira ugasanga ururimi rwa mbere rw'ibintu ntago bazi ugasanga abavyeyi rero bicaye ngaho bonye umwana bavyaye baramuzi aho bamubonye bakamubona nyene ba mu gihagararo ciwe mugo mu ya mico iwacu n'ibiki ugasanga ega abana iyo bafashe imico abantu b'umuntu bafashe imico yo mu mahanga usanga ameze nk'abajya abana bo mu mahanga nyene babona ukuntu abana iwacu b'abavyeyi mu Kirundi cyo kimwe n'abana bo mu bindi bihugu babibona mwebwe rero nivyo cyatumye dufata umugambi wo kwimvira iyo shirahamwe Gacamugani hanyuma rero mu ntango z'umwaka oya Fabrice twamenyanye 2021 mu mengo yego mwari muhuriye naho Gafabri wewe niwe yandonde uye hariho group arimwo yabonye ama video yanje ariko aratemberamwo aka video kamwe yego naka video kaciye ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi ariko ndatwikurura ahantu umuryango uraho hama gaca karamamara gose kurusha ubundi bwose hama acara kabona acarandonda atu umuntu
yumva nyine karamusitse ku nyota arampamagara mbare tubonane ndamwitaba nk'abana mpamagaye nk'abavyeyi ndashika muhiriwe turaganira arambara ati urafise impano n'ukuri hama tujaho tuganira imigambi mu nyuma turabandanya tuvugana mugabo rero niho mu nyuma muri minsi iheze yampamagara aranshikiriza ico ciyumviro ciwe ciryo shira hamwe yashaka ko dushingira hamwe nawe rya gacamugani ndacakira neza hama turabandanya twarahejeje gushinga iryo shira hamwe ubu nyirimaze wanyungana guterera ikorera kora none gacamugani aracyari biga mu gifaransa ubwo mu bebe aracyari umwana mutoya aracyari uruhinja mugabo byose birakwiye twabiteguye neza ishira hamwe rigizwe n'abantu bangahe cyangwa muzomurakira abantu mufise mwiteguye gukora gute turi babiri gushika ubu kitwa SPRL Société de Personnes à Responsabilité Limitée kuko bijya cyane cyane ibintu byerekeye amategeko hari ukuntu twabitekanijwe hanyuma rero twashimye twareganiriye turaganira ndamusigurira arabyumva arabitahura kuko jewe mu bisanzwe kuko nsanzwe meze agenda akunda akaranga cyane k'ikirundi kandi nasanze n'ahari muto afite ibintu byinshi asumvya nigisha numwigira ko ibintu by'imico y'ikirundi byinshi cyane hanyuma rero nagira mbere mfata kandi ndamukengurukira cyane rwose ko yanyemereye kuko maze kuvugana n'abantu bakiri bato benshi baba bajya bagira muzike y'ubu cyangwa imiziki y'akaranga ariko ugasanga ntibemera ko dukubana sinzi igituma ko ndabona ndiko ndanyerera ndumutama nakuba ari imyaka mfise hanyuma rero mba nifuza yuko ibyo mfise tubisangira n'abakiri batoya yarankundiye namuhamagaye nk'umuvyeyi nanjye nk'ikibondo nandi ndamukengurukiye ngaha kandi imbere y'abantu bose ariko turaba ivyo rero birakomeye murakoze kugambura naje ndamushimiye rwose kubona ari je yiyumviriye hama kandi rero je turahuza rwose n'uwo mutamba cyane ivyiyumviro kenshi twama tubihurirako nta kuva dutanguye kuvugana dukorana nta munsi n'umwe turagira iciyumviro gitandukanye uca usanga turiko twiyumvira ibintu bimwe rero ngakunda ukuntu dukorana ngakunda ukuntu akunda karanga hama nahavuze ngo namurusha byinshi ahubwo harandusha byinshi nawe twese turungurana mugabo no kuri dukorana neza gose ego murakoze nashaka kubaza rero muriko muravuga ko mushaka kwigisha ikirundi umuntu wese arashobora kwiyumvira none ikirundi ninaciga kizomarira iki ninaja ikirundi umuntu niyacumva azocumva ari ngaha mu Burundi nawe nyene si umurundi wese hariho n'intara bajamwo ugasanga hariho n'ikirundi batacumva neza ugasanga avuga ati ni igihugu ninaja ku gihugu ninakora n'ibintu ndabivuga mu kirundi bizokumva umuntu apene bizokumva umunyarwanda none nk'abo bantu biyumvira gutyo bubabwira iki kubera iki umuntu yokumva ko yokugira ikirundi murakoze cyane je reka mpere ku karorero gato je narigeze kuganira n'umuhanuzi w'ivy'imico n'akaranga wo muri ntara ya Mwaro urumva ngo hariho umuntu aserukira igihugu c'Ubufaransa yagiye kumugendera amugendera hari imwaro hamashitseyo acarashika atangura kumuvugisha mu gifaransa nawe camana ati jewe ngahaye rero je ndumuhanuzi w'ivy'imico n'akaranga mvuga mu kirundi jewe ndavuga uravuga mu gifaransa cawe ndacumva muga je nja kukwishura mu kirundi aramimara yahakirikare abica bisaba rero ko barondera umuntu azi igifaransa agaca asigura uwo muntu yaciye ava hatahanya kanote atanya karoti no kuvuga yarasiguye interprete yarasiguye aratahana amahera ariko uwo muntu bari ko bavugana w'umuhanuzi yarazi igifaransa muga yavuze ati reka rero jewe mvuga neza mu rurimi numva ko nisanzuye acararondera akazi uwo mwene wabo no kuvuga yuko ikirundi urumva ko cahaye akazi umuntu no kuvuga iki rero twe turagenda tukishimira izo ndimi mva makungu ukabivuga hari ababivuga neza no kuri bose no kuri baasha bagashira ko nakantu kabijya kumva ko akivuze neza kandi ukaryoherwa akivuze ivyo nivyo uri mu mahanga uri kurakivuga nivyo none ushitse muri aba bantu bene wacu bato batacumva ni hamwe kera bahora bandika gakete ukarinda kuja kugasomesha utazi gusoma wowe vuvuga uti mbega kutamenya gusoma hari ico bivuze kandi uzi kirundi ni nk'akarero nkako we ikirundi rero ni ryo shingiro ry'igihugu kururimi ni ryo shingiro ry'igihugu ibintu byose bikwiye guhinduka bikaja mu kirundi abantu bose hari ivyo badatahura bakabitahura neza gukora ikintu wumva bakunda kuvuga ngo kirundi ni gikena ariko si gikene nico kirimo amajambo menshi
kwishuri twiga ibintu ngo modora meme famille ke yari jambo rimwe ry'ikirundi rarigobotoramwe amajambo ashika 40 muga ntaje igifaransa ugobotoramwe amajambo ashika 12 shaka uri impa kwa karorero muga jone rugo akakarorero rugo ni kirundi n'ururimi rukomeye cyane n'ururimi rukomeye cyane yego urashaka kunyunganira na yego murakoze jewe ivyo kibazo kubajije ni kibazo ciza yuko kumenya ikirundi kidashobora kudushikana kure mugabo twebwe si uwo mugambi cyane cyane dufise uwo mugambi dufise dushaka kugarukira akaranga kiwacu kuko ururimi kuko sinzi ko mwamwe yavuze ko muraganira urantunga mbabere gato oya ntaco nabemereye hariho amajambo ushobora kuvuga mu kirundi ashobora kuvuga mu rundi rurimi rero iyo ururimi rwerekana imico y'abantu ubwitonzi kuvugana ubufasoni kandi umenya ikirundi ukamenya n'ijya migani n'ikimibutsa n'ibiki byose tuvuge expression mbane bijya muri Faransa usanga bituma umuntu amenya urwo rurimi acamenya imico y'aho hantu nico rero gishobora kutugarura kuri ya mico ya kera kuko byose nta tuzobisanga atari mu rurimi rwacu naho ndi nshaka guhagarara urakoze nagira nari kuhashika arakoze gose nico gituma n'abare nti turahuza gose nari kuhashika gose kubera urumva uri mahoro uhagaze nuko nitwareka tukavuga twese igifaransa wa muco wacu wo kuramukanya wo guhoberana tukavuga tutigira so gira izina gira yuja gira yuva umuntu ariko arakwifuriza ivyo urumva ukuntu bigushika ku mutima umviriza uca wumva urukundo imishikirano mu gifaransa uzobimubarira ngo iki yambe urumva hari ibintu byinshi tuzosanga byagiye uwo muco wo guhana abageni mu gifaransa urahaba urabivugira kaze ndakaze bagira guterura kaze barakavuga abagabo rero nibo bakavuga bakavuga muga n'abagabo barakavuga ndakaje kubera nta na kimwe urumva muri ivyo nyene wari kavuga abagore gusa kuko uramukanya mugabo urumva nta numwe yumva ico umuntu ariko aravuga jewe yaramutama yitwa ntazugomba wahari iwacu niyo yandamutsa gutyo jewe ngiyeyo hama nkabifata akabara atigira inzira zibiri yija kwaso niyiji wawe urumva ariko arakwifuriza urugo nawe kuzorongo akaca kubaza ati mbega urubatse urumva ntiyarakibona neza kugira yumve ibyaca avuga bindi wubatse utubatse agaca koragira umugore horatega akavuga ibintu byinshi bijanye uri umukobwa yabari ko kwifuriza yuko wo kwamuravyara ukarondoka uri kuravyumva ukumva nko sinzopfa ndamwibagiye none abazungu nabo urabona ko bafite imico yabo batubarenguba tuguma twibuka abase babo abavyo no kwita beranda n'abanditsi bakomakomeye cyane muga twe natwe dufise abantu bakomeye urumva kururimi ariko rutuma abantu bakundana abantu bashira hamwe bashikirana bakagira abagakundana bakagira ubumwe igihugu kitabakiye ku rurimi rwacu rero nta bumwe gishobora kuronka garutse gatoyi umbabarire kuri aco avuga ko kuramukanya akazehe kara kaba fasoni mubaga ukuntu bavyina amajambo niyo ntarigera ngo yavuga ngire nkubwire iki ngo ntuzahaye barakomeye naho nabo bariko barabivuga mugabo bivuga agira cyane ngo ndasubira ariko ndamusaba ko arakubwira Fabrice ngaha ni ndamusogo kugira ngo giraso yenda afise tuzenye mukuru wanje yahoraza yarabikunda cyane gose aza gukinisha abana banje avuga ngo giraso bamubonye ngo ujya giraso yaje nibaza ko kubera badatahura kuko nk'ubu nyene umuntu asubiyemo akavyiyumvira vuba bari ari umuntu ariko arakwifuriza ndamukanye kwifuriza neza nko nyine ego nivyo rero ego nari ndababajije rero ntimwifuza kuzobikora gute none donc urumva object mwatubwiye intumbe igituma mwifuza gukora ivyo bintu ncyatumye mushinga iryo shirahamwe rero nanyine kugira ngo mushobore kubishikiriza abantu n'ingene muzobikora mushaka kutubwira nangene mwiteze kubikora ivyo bintu yego ni kibazo ciza yabivuze ko tuzokwigisha tubicishije mu migani kandi ku mbuga ngurukana bimenye mu migani tuzogira imigani tuyice hariyo nisanzwe hariyo basokuru baduciriye tucibuka hariyo tuzi yanditse iyo tuzoyica
hari ariko nawe ibitito ucungane ku kintu mu murango umenga ivyo navyo naho ntaco ikiganiro bazoheva bacumvirize mw'ijoro tuba dufise urubuga na twebwe ngurukana bumenyi dushireko abantu bagende bigireko hama tuje turakosora n'amajambo abantu bavuga nabi twara dutama aho wovuga uku aho wovuga uku hama hari ivyumviro vyanyu bizodufasha gukosora ivyo tuzoba twakoze nabi bazogenda bandikeko ivyo bita inkebuzo hepfo badukebure hama natwe tubumvire kubera turi ngaha kugira ngo tutange ivyo dufise hari undi azosanga twunganiye azi vyinshi kuturusha akadukosora natwe tukamukurikira hama abantu bari hanze ku mbuga ngurukana bumenyi bazovyumva hama ngira muzona dufasha no kumenyekanisha mwebwe amaradio mwakangurira abantu barabikurikirana murakoze ego hanyuma muri ico gihe none niyo mwatangura kubikorera ku mbuga ngurukana bumenyi mwifuza ko kuzokorana n'abandi modimo muzoguma muri babiri nyene ishirahamwe ryanyu n'abandi bantu boshobora kurijamwo abifuza kurijamwo hanyuma ikindi nkaca ndababaza nti kugira ngo mushike ku ntumbero mwihaye bizobasaba iki mubona kuva aho mutanguri naho mugejeje ubu unye nibihe bintu biriko birabagora cane canke muvuga muti binye turacabikeneye gose kugira ngo dushike ku ntego twiyemeje sinkoze ca kirundi muvuze nyene nakanda bisha kuri ico kibazo ubwa mbere hoho twebwe twatanguye turi babiri hanyuma ndabona ko hari abantu bashobora kwibaza ko kwifuza kuza mudukorane ariko mu mwanya wa mbere ntitwoshoka tugenda guhamagara abantu turabona twadushikanye nico gituma sinzi yuko muzi ibintu vya ekonomi buryanye iyo ushaka kuvuga ko naho tuvuga ko tuba twishe kirundi ego nivyo tunibintu gufasha mugabo natwe turashaka kuvyaza nagiye muri Kinyarwanda turashaka kuzobikamisha nagiye muri kuvyaza umusaruro tuzobikamisha kuko abo bantu bazo bariko bariga tuzuma twasaba uburyo butoyi bushoboka mugabo nabo nyene bagisha baterereye muravyumva ico ni kimwe mu mwanya wa mbere mu ntango nuko tuzorondera urabona nta muntu nyamugenda ko nyene twebwe tuzorondera abo twokwita partenaire dukorana ivyo n'ibisanzwe mugabo kumwinjiza mu nshirahamwe ryacu ntavyo twogira muri umwanya wa mbere hajya iyo utanguye novuga ngo ishirahamwe tuje mu Gifaransa entreprise ugiye kwinjiza abantu usanga umutahe usa agaciro gatoya dushaka kwikuza n'uburyo bwufutse bwo ariko bwose uko turabwa mbere ho uzi kirundi Fabrice afise yaravye bitari bikeyi jewe nanjye ndazinda afise interano y'uwanje tutanguye twikora ko rero kubwo buryo dufise turondere n'ubundi bushobora kuronka hama ibi navyo tuzoraba aho tubigeje tugire duharure twire balance twese tutamanyuma buryo tuburamye twaburondera ariko mwanya wa mbere simbana yuko twofata ngo tuhamagara abantu benshi baze turabona natwe intumbero yacu nyene bimeze nyene binzire ko birafata hanyuma ikindi ashobora ubaje nuko ingwara tubone mbere ego nego ndababaza nti niba kuva mutanguriye naho mushike ngo nta ntambamye murahura nazo kugira ngo zibabuze gushika ku ntego mwihaye yo gukora uko mwari mugitse canke byose bimeze neza bigenda neza uko mwari mubi kuva aho mutanguriye burya mushirahamwe ryose ibyo bita amaresurse humaine niyo ntuze itunga rya mbere yabikubara yuko tuko turakorana turumvikana cyane rwose hari nawe yumvira ikintu agasanga nanjye nicyo ndiko ndiyumvira twari kumwe nambari hirya y'ejo sinigera yakongera kuba ryatsinze cyajyanye asanga nanjye namaze gushira ukuguru urumva ingene twumvikana cyane gose rero twebwe aho tugeze ubwa mbere iryo tunga rya mbere yuko iyo resource menda kubwira twebwe turabona ko dufite bitari bike dushobora kwinjiza muri iryo shirahamwe kandi bikazotuma dushika ku kintu gihambaye hanyuma rero ubundi buryo turageza kugira uburyo ni bumoso uronse akantu ukagira ariko nibaza ko gushika uno munsi nta mbamyi jewe mbona kuko mbona zirabaho tushaka kugenda buhoro hari guca imigani kwigisha ikintu kumaja mu mashiyasha abantu batamenyereye arimwo ariko gukosora abantu gukebura abantu bavuga amajambo atari kuvuga ngo umutoyi wanje bavuga muri munanje cyangwa ngo mase mutoyi wanje mutoyi wanje mudogo yangu nimba kwa Kiswahili wewe
ariko ntuzonyamone muri umunani icyo nico kirundi ushaka kuvuga ngo masenge kandi ari senge nivyo dushaka kuza turakosora hanyuma kandi turasubira umugambi wo kwigisha abana bakiri bato cyangwa abantu batazi ikirundi gutangura kuri kumwe ko muri garden bavuga ngo kwandika zose nazo nyene bimwe mugambi rero ni ivyo mugabo tuzogenda buhoro tutangura ivyo zose muzobikorera ku mbuga ngurukana ego mwaramaze kugira urubuga umukorerako mubishirako ivyo bintu canke turacariko turabitegura turagera urubuga ntirurabaho muga turacariko turategura yari yabivuze ati ni umwana akivuka n'uruyoya uruyoya rero ntiruratangura kwavura bacitembagaza mu buriri niko nabivuga mugabo ruriko rurinyagaza batanguye kwinyagaza ruhindukira hirya no hino hamara ikindi kibazo wari wabajije uti none nta bantu muzokorana nta bandi mubona bazoheva bajamo canka muzokenera bafasha yego hari handi mashirahamwe usanga akorera nko muri ivyo bintu ateza imbere indimi ateza imbere akaranga k'igihugu imbere no muri washaka n'ubushikiranganje bujejwe inkino n'imico kama barabifasha ivyo iyo uburyo bwabonetse hariho za UNESCO zirabifasha n'ayandi mashirahamwe aho hose ubuzotugomwa akavuga ati muriko mukora igikorwa ciza turabahaye turabafashije twubona twobashigikira twobemera bakadushigikira mugabo abandi bantu baza mu mbavu kugira dusangurishira hamwe tubanza tubanze turako iciyumviro cacu twahurije ko kiriko kigenda neza hama tuze tubone kubakira mu nako bagenda ndakubajije barakunda kuvuga ngo batama iyo bakuze ngo basubira kuba abana canke batama akazi iyo umuntu ariko arakura ngo usanga ariko araba umwana none birarushe gukorana n'umutama ko aba afise ivyiyumviro nk'ubunya ashobora kukubwira ibijya karanga vya kera yego mugabo nawe nko dufatiye kuri ivyo vyo gukamisha mwari mubwiye muti mushaka kubikamisha murabihuriza ko biroroshe ko muhuriza kuri ivyo bintu ingene wewe wifuza gukora canke kugira ngo ugendere kuko urumva irevre ni byiza gukorera mu bintu vya kera mugabo hariho n'ibindi biba bikenewe kugendera ku murindi ngira ngo isi rikiragira ko kugira ngo ushobore gutera imbere biranyorohera gose kuko uyu uwe Gerard naho mubona akuze afise imyaka nyinshi kundusha n'umuntu akerebutse cyane novuga ko afise ubwira budasanzwe ubuye arashobora gukoresha imashini kurusha umuntu akiri muto w'ubuye ashitse ku mashini n'igitangaza ikindi naco ikindi naco Gerard muvuganye umwanya tuduhurira umwanya ubu n'uyu ntazi kurenza ko n'umunota nuko ntanga yanantanze jewe ngira mwabibonye ego nukuri arabishyiramo ubukerebutsi bwinshi birantangaza ku myaka afise naje narigeze kubimubwira nje birantangaza kubona imyaka ufise mugabo ukaba ushobora kuba unyarutse ikintu muvuganye ikintu aragihejeje umwanya muvuganye ikintu usanga yagihejeje umwanya arabifatira umwanya kandi akabikora kandi aranyarutsa je rero biranyorohera gukorana nawe kubera hama ivyerekeye ivy'uburyo nawo ukuntu dufite kubikamisha ubu asanzwe yize ibintu by'ubutunzi ngira no vuga ni mu kontabure babita abakontabure mu Kirundi ko nakoze no bavuga umva ko mpiriwe mpishije akora ku mpande zose ivyerekeye ico bita mu kinofunofuno vuga administration arabizi gose no kundusha gose kure rero urumva yuko je mpiriwe mpishije ndamwigira ko byinshi cyane kandi dukorana neza biranyorohera murakoze cyane gose bon since ko ari ico ntoba nabo bajije kuri ibi vyerekeranye na gacamugane sinababajije igituma mwayise gacamugane ndibaza gacamugane cyo na kibabajije ego yocishura niwe yazanye n'iryo zina yabivuze ati nije nazanye ico ciyumviro ego yambwiye igituma yazanye iciyumviro ubwo ntiyambwiye igituma yahisemo kwita gacamugane gacamugane narifashe gutyo nyene ijambo ribangutse ijambo ryiza kandi rijanye n'ivyo dushaka kwigisha mba guca umugani kwigisha niko guca umugani kera bavuga ati ngwino mwana yira gucira umugani muriko arakwigisha ariko agucira umugani nta handi nabona ariko no kuri naho nyene murakoze cyane enda ubwiye sinzi ko hari ico nibagiye kubabaza kuri ibi vya gacamugani company kugira ngo tuje tuja
tuve muri gatoya muri ivyo hanyuma turangize ikiganiro. birakwiye Birakwiye ntaco nibagiye ni sawa. Nibaza yuko wowe ukenera ngira ngo kubarondera tubaza gusiga ko nimero zanyu canke muzaza ndazi muzobaha urubuga baza kubera naye kubabaza imbuga mushira ko ivyo bintu donc mushaka gukora mugabo ngira ngo uko muzogenda murabandanya mukora nimwarugira muzoruduha kugira ngo bashobore kubakurikirana. Nari nshaka mbaze Mutama Gerard mu minsi iheze twaramubonye yasohotse igihugu kiye twaherukana mwari mwaravuze yuko musa nabibagiranywe ibintu vyanyu barabikoresha niba bahariha amatwadoto ibiki nanga niko twabivuganye kubera abantu bakora mu makahaoke sinibuka ko ari wowe nuko ari batorobeka sijewe ngereka twabivuganye rero twarabonye musohoka igihugu mwari mwagiye mu biki byari biki ko nigeze imana mukamwaje muri studio kugira ngo mugende mutubwiye gato ivyo mwari yego mu kwezi kw'icenda hari itariki 13 twaragiye turi kumwe na Torikana Silvestre ko twaronse ubutumire bw'abantu bari muri Senegal ahantu hitwa Tumbabdiala uvuye i Dakar ni ibirometero bishika nka 60. Hanyuma rero bakintumira jewe bwa mbere ko bari bandikije bwa mbere hama bamfitishamo ko nogenda muri festival ko basanzwe ari festival ku mwaka hanyuma ndabaza ko atabindi bakora kambara ko bagira n'ikindi cyitwa residence. Iyo residence rero ni kugenda tukiko muri festival on haza abantu benshi batumira abantu bavuye ku isi yose ariko muri residence twatugiye ari equipe y'abantu mu y'abantu bamwe bagaca bakorera abantu bahari rero bakora indirimbo bagira ibiteramo bakandika babishobotse mbere bakagenda muri studio bakagira production y'indirimbo. Twaragiye tumara imisi yo 18 beje 19 mbere hanyuma tugenda turashobora gukora ibitari bikeye naho twageze ingorane y'uburyo kubera ibintu by'amafaranga y'agaciro nako bigoye ariko uburyo bw'uko twari dufite twarashoboye gukoresha neza twarakoranye n'abarindi bahariya donc ubu twitegeye Mbega featuring bazita ko amakorabo bayita gute mu Kirundi? Korabo mu Kirundi bayita gute no? ni guhuriza hamwe mwarakoze indirimbo z'abasenegale namwe bwa turaziteze cyangwa oya sinabwa ngenda babwire urumva twaragiye rero tugishikayo twagize twakoze imyimenyerezo ama repetition hamwe turaga repetition cyadutangaje twese nuko indirimbo z'iwacu twasanze bazikunda cyane ushobora kwibaza ukuntu indirimbo zacu batura bagatanga no kuvuga abasenegale barumva Kirundi we yaba kirusi ururimi aho muziki nawe urafise ntuzumi rwawe urumva narenga wowe uwitwa Isunduru cyangwa bajya bahindi cyangwa abanduze bariko bararimba ko mushimye ko remba ko umuziki uryoherwa kandi ugakoma ukanezerwa agurutse umva ururimi ivyo rero ivyo ni ibindi nibuka ko najewe kera mu ishuri umwarimu yatwigisha twafise umuzungu yatwigisha yatubwira ntuzera duha melody nka zitatu agashadisha ati ngaha n'uruhigi ahantu kunezerwa abantu bababaye ibi nibikurumva yuko muziki yari yose irafite expression yayo hanyuma rero tugezeyo rero barakunda indirimbo z'iwacu baryoherwa gusa cyane babinezera gushika mbere bahavuye badusaba kuza twizindimvye y'abakobwa biwacu cyangwa toreka y'ibyo bigoro wangoroke bagaca bashaka kuza kushira mu kunzira kurimba hamwe natwe muko badusaba bakatubwira bati none iyo ndimbo sigura iki twabwira indirimbo yerekeye gukunda igihugu kiyekeye tembera igihugu cy'u Burundi nyine ari ciza bagaca baza baravuga Burundi Senegal biryoshe cyane gose kuko turi batatu twese wasanga hari abantu bari hariya baca baza bakarimba byari n'ibineze biryoshe ambare mugabo bon imvura havuye tugora gateye mu biteramo ko hari ahanye imvura igwa gake usanga ahantu bagira ibiteramo kenshi usanga babigira hanze hari twari kunduze ku yose Atlantique hariya kuri plage oya no kuri wapfuye yari hose no kuri hari hameze neza hari hameze neza cyane rwose abantu babo barakundana batwita neza turatembera turagenda i Dakar twaragize ibiteramo nka 2 turagenda gutembera muri ya Ile Dogore hamwe abagurano babagira bakoraniza bw'abatware byari biryoshye mu ntamake n'ivyo mugabo cyo twashoboye kujya kwebwe nyine tutaronse nuko tutashoboye kujya muri studio ngo dukore indirimbo n'abariya icyo kintu cyo
cyatubabaje ko ariko murafise icizero yuko muzosubira mukakora muzotumirwa mu yandi mantuze mu yandi masabukuru mwoshobora kuja kujamo nk'iyo yego cyane twavuye tugeze tumenyanye Muronse amakontakiti meza yego n'ubu tuguma tuvugana yego ikibazo ca nyuma nagomba ndakubaze kuri ivyo kubera iki wahisemo mu baririmbyi bose torobeka hamwe na Sylvestre mu gihe hariho abaririmbyi bakurambere bandi benshi barimwo kuko urumva watubwiye ko wari waronse ubutumire mugabo wahisemo abo bandi babiri kugira ngo mujane kubera ko aribo wahisemo bwa mbere nabanje kuraba muri rya shirahamwe iwacu Sovava Gashitsi bajya n'abanywanyi bacu hanyuma turekura urazi yuko mu bintu by'ikirundi ari umuntu bitumako Kiza Sylvestre nawe urazi cyane cyane cyo namukundiye nuko afite indirimbo yafite indirimbo yahageze igihugu cy'u Burundi indirimbo ziba ni nziza cyane yandika neza cyane Sylvestre naho rimwe rimwe bitari mu karanga cyane mugabo indirimbo ziba ni nziza yandika neza yego nta kintu nafatiye kugira ngo babwire murakoze cyane rero nibaze ko tuganiriye neza tubanye neza hanyuma ngira ngo ikindi gihe nimwagenda muzogenda mujanye na Fabrice aze kubabwira uruhigi wambwiye uruhigi rero none ducishirije ko gatoya kugira ngo abantu batumva neza arico uruhigi ndabagirira uruhigi ndabagirira ibicuba Tutako turahiga ya mara n'utugire oya ibicuba duhora tubyumva kenshi je nk'ubonye mara niyumvira urumva ibicuba turamaze kuvyumva gace nta rimwe nayibwumva uruhigi ntabwo urumva reka ndabacishije ko gatoya mugabo uruhigi twaravuga rero twazinduka mu ico bita umutwenzi w'imbwa umutwenzi w'imbwa ni hajya kare hasubira nko kwirabura bugira buce ni mu novuga ko ari nko mu masaa 9 na nusu saa 10 bugira buce ni ibikoko biba bigira bitahe imbwa zigiye rero zirashobora kumva igikoko giheje guca bono nyine amakanda yacu hareka rero ndabagira amazina y'uruhigi imbwa y'urukwavu twavuga ngo shima n'akanyana akanyana kwa munyana wa janja rigaba inyama ruhuga umuyange ijyanika rya nkanga ijyanikira umwana rikanura umugabo isarutambira rutambika rumenya tambura begwama winginga ubukombe ubugikinja ubwari kugura inkono bugatahukana umunyaga w'inyama nyankobwa ya rubanda umubanda akazi mukuru wa ntugana aguteza agatsiburirwa akurusha ubwenge nakurusha abavunyi mukanga warakazi nyana y'ingwe ibibunda biragwa mu nda mwanyina ara mwamuri ko murakokeza imbwa turakokeza imbwa ubu samazina y'inka y'amazina y'imbwa biratandukanye rwose biratandukanye cyane ariko nabyo biri mu karanga mwumvise amazina y'imbwa rero niyo kumva amazina y'inka mwavuga amata n'umukariyembe inyama ibicuba navyo bagira gute ibicuba babigira gute ibicuba babivuga iyo bariko baracura mu mataha y'inka canke bariko baraturutsa baragira Sumarwanko ngo uce mu gitondo zikarurinda ngiza zarahembe nanje ndahembuka niba amahembe nk'imigano bamazuru nk'imivu bazanya kuramba nzobahebera abakondo bangoma izo naho zitandaje hanze narifise mu nzu zarambujije gusinzira ibyo bitamba mbuga zanya kuramba nizo zandaje ndagenda nizo zanciye agatete zozijana mu migini z'imiringimbi kazimuruka abagabo ni hamwe zaciye amarariyo zikebeye imihora zanya kuramba mbega nyakuramba amahera yazo yakuze nk'ibisomasoma n'aya mahembe yazo ndabira umenga imigano zanya kuramba urumva Munga Gerard ndaza shajohewa amaze kumva amabera kumva n'amahembe
Gloria. bitera basi mu kirundi simba ngene no kivuga ariko kwidyapa kivugirwa neza mbwa biriye muva inka zaca ziryoherwa rwose zikumva ko ziri kumwe n'umuntu kuko ubu uriko urazihayagiza ubwiza bwazo nazo nyene zirakunda hagera aho hariho ntashitse haraho dushika tukanebagura abazitunga nabi abazisaba batazi kuzisasira niko no bivuga abasaba inka batazi kuzitunga neza ariko mu mbwa wumvise ko dushimika uri kuruhura ikintu gifata ikindi uri kushiramwo inguvu uri kuruhura utifata uri kurayibarira uri kushiramwo imero nshimitsi muga hajya naho uri kuragenda bukebuke wengenga nibaza yuko mu byo muzokwigisha kugira ngo muzoshiramo no kugenda barabisigura no mu kirundi kuko urumva n'amajambo yo mu kirundi mugabo atokumva abantu batotahura nkajya amajambo yo mu ruhigi atahura abantu bake no mu shuba nibaza ko atahura oya nayo natahura abantu bake cyane muga yo araryohera amatwi gose muga uruhigi navyo biratwenze naje nkigenda ngiye ubwa mbere nikinzi gisaka ndiko ndumviriza umutana yabivuga naratwenze hamara antera injugunjugu ngo yo bateye kanagenda ganda nkunda uraze gituma nagenda nkunda guteye idahiga kuba amazina y'inka nuko nazamba abantu ndakuba baje babeza neza n'amahoro mwese uko muratwumviriza murabibona turagerageza kubaha ibivanze turagerageza kugira ngo umuntu wese adukurikirana aryoherwe umwe wese yisange mu biganiro tuba turiko turamuha abakunda profane abakunda culturelle abakunda donc ibiganiro bivangavanze ngira ngo vyo mu kibano ego mwakoze cane kuza hanyuma mugira umugisha cane kandi mwese no kuciyumviro nibaza ko tuzohigira vyinshi si jewe jenyene nzokwiga n'abandi bose bariko barabiraba ngira ngo bazohigire kuko abatazi ikirundi ni benshi kandi kwa kundi nyene nama nkunda kubivuga nk'uko bana bivuze utayakaranga batayakabanga ariko neza cyane mwakoze cyane rero kuza ndabashimiye eko namwe mwese muri ko sinzi ko mwosezera bariko turashimye cyane abantu bariko baradukurikirana muri BITV mukora ibikorwa byiza cyane namwe murabona ko muri ko muradufasha guteza imbere imico n'akaranga by'igihugu cyacu turabashimiye rwose ku butumire twebwe abo muri Gacamugani naje wenda kengurutse cyane rwose nkengurukye mwebwe mwadutumiye n'abana tuzobitaba nakengurukye n'abari badukurikirana yego mwakoze cyane muandanye mudukurikirana mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu